nkuko twagumye twerekana yuko dufise amakenga kukungena ubutungane buriko burakora kuri iyo dossier uwo Kiraga Juvan yarashitse Bujumbura ku munsi wa gatanu ashikira mu biro bikuru vy'iperereza twebwe tukavuga duti none umuntu nk'uyo yiyemereye yuko yagandaguye abantu abagiye babikira batatu agaca ashikirwa mu biro bikuru vy'iperereza kandi hariyo umushikiriza manze yategerezwa guca mwumviriza hama kabandanya dossier yiwe na burya na dossier yiwe dossier yagiye babikira isanzwe yo kumushikiriza manza mukuru wa Republika. None ivyo bintu bifise intumbero yihe? Twebwe twagumanya amakenga twamye tuvuga n'ubu turayafise. Twe tukavuga duti turavye inyifato ubutungane buriko burakoresha mu gusanga aho dusanga twumva yuko hari abapolisi baba bariko baraja kumuraba ahapfungiwe mu gipolisi aha kwicabe aho bita muri peji cyose birotera amakenga. Tuvuga duti iyo dossier dusaba yuko abaserukira igihugu c'Ubutaliyano, abaserukira Eglise Katolika, abaserukira Union Européenne bose bokora kuri iyo dossier bakakurikiranira hafi ikungene ugo rubanza ruriko rurakurikiranwa. Nuko atamatohoza kugo ngaha mu Burundi usanga kenshi nubwo butungane bwitwa ngo rikogira amatohoza atanga uvu ufise ugasanga nta uhinga bafise bwo gukoresha amatohoza ntibashobora no kubahuka gukurikirana umuntu bibavuze muri amatohoza kubera ikibanza afise. Twe duvuga duti amatohoza nkayo mu gihe vyerekana neza yuko hari inzego za leta zayakoze tuba dusaba yuko leta itosubira kudadaza ivuga ati nta makungu yoza gukora kuri ayo madosi kuko tubishoboye. Ubutungane bw'u Burundi uravye ingene buriko burakora amatohoza ngayo y'amadosi akomeye ugambe ntigera atera imbere. Ugambe twarasavye yuko Petero Karaveri mboni mu rubanza rwe borushira muri sentare bakaruhamagara akaza kuvuga ingene ibintu vyagenze muri Kiribandezi. Turarindiriye amezi n'amezi noneho bashaka kumenya ukuri. Twe tuvuga duti dusaba makungu azana abahinga atabegamiye bakurikirana izo manza kuko zivugwamwo inzego za leta.